nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu arasavye abo bose boba bakigenzwa n'agatima k'amacakubicanye k'urwango ko bova ibuzimu bakaja ibuntu kuko atabuzosubira kwihanganira uwo wese azorota asubiza abarundi mu njyane kanatsinda murazi ko atabwoko bwica hica uburongozi bubi byarabaye ntirikabe. Iyi migambi ikomeye kandi hambaye turiko turarangura cyane cyane muri uyu mwaka twahariye uburimyi mu gihugu cyacu, mu gihe twoba tutari mu bumwe yodupfa kubusa, nta terambere twoshikako twoguma mu njyane zidahera. Iterambere ntiryizana riraronderwa, ivyo navyo bigashoboka mu gihe abantu bidegemvya mu bumwe n'amahoro. Abarundi tugwize rero imigambi imurikira iterambere, hanyuma akatubakiye kose kadutere kurondera inyishu zizira ingimba, dufatanye mu nda tugasenyerana ntaryo ku mugozi umwe, tugategera tukongera tukazirikana ko ubumwe ari isoko ry'ivyiza vyose kandi ko ari bwo butuma habaho igihugu citunganije. Nta nkeka ko tuzotera imbere, amahoro n'umutekano navyo bikadushwara. nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu arasubiye gutera akamo abarundi bahungiye mu mahanga ngo batahuke mu gihugu cyabibarutse, bareke kuza baratega amashi kandi bashobora kwigaba bakigaburira, bamenye ko bafise aho bavuka, ntibasubire kwiyaka iteka ryo kwitwa abarundi, maze baze gufashanya na bene wabo kurwanya umwasi mukuru ari we bukene. nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ntiyorangiza kandi adasubiye kwibutsa abarundi urugamba tumazemo iminsi wo kurwanya ikiza cya coronavirus. Imana yacu arakingiye igihugu cyacu nticyazingamikwa n'ico kiza, aho gitema gitongora hirya no hino ku isi. Abasokuru bacu nabo barayamaze ngo ubuhenzwe n'agahengwe bacana inkinzo, ntidusubire gusamara ngo twijajare mu kwibagira gukurikiza amabwiriza yo kwirinda ico kiza. Twikingire mu gukaraba kenshi gashoboka, twipimishe urwaye yivuze, ntidusubire kumanuza Imana mu kuba abahe biyake.